hari icyagufashije aho wari uri canke mu biganiro bica kuri iyi nsamirizi wifuza kugisangiza abandi? nta handi ni mu kiganiro icagufashije ku nsamirizi ivyizigiro iminsi yose ku munsi w'Imana nk'aya mango. Reka ndakuramutse nongere ndakwifurize Noel nziza, Noel y'umugisha, Noel y'amahoro, Noel y'umwaka wa tuko turasozera twinjira mu mwaka wa 2023 bigenekerezo rya 2025 kwezi kwa 12 ku mwaka utashe. Murazi yuko isi yose yama ihimbaza umunsi mukuru wa Noel aho twibuka ivuka rya Yesu Kristo. Noel nziza kuri wewe, Noel nziza kuri wewe kutega amatwi isamirizi ivyizigiro kirasamirana ku murongo wa FM 99.9 hano mu gisagara ca Bujumbura mu cungaro yaho ni 4.8 mu ntara hagati mu gihugu na 91.3 muri ako gihugu na 99.8 muri w'igihugu no kuri S3 akaburungu we na ona iya akaburungu B ica kuri application ya radio Vyizigiro. Ni Desire Kwizera muri kumwe kuri no munsi kugira ngo duhimbaze twese hamwe umunsi mwiza wa Noel kwewe uri mu mpande zine z'isi, mu mpande zine z'igihugu. Tuyifurize mwese Noel nziza cyane. Bibabere ivy'umugisha Noel nziza n'umwaka mushasha bibabere ivy'umugisha yakomeje umutima wawe iguhagurutsa mu nkome z'isha mu bikomeye yakomeje umutima wawe iguhagurutsa mu nkome z'isha mubana nawe muri uyu mwaka musha igukoresha iby'ubuhinzi izubana nawe muri uyu mwaka musha igukoresha iby'ubuhinzi Noel nziza n'umwaka mushasha bibabere iby'umugisha muri studio sinije nyene ndi kumwe n'umutumire tuza guhimbazanya hamwe Noel kugira ngo duhimbaze dutazire tunezerwe abari umunsi mwiza wo kunezerwa kuko isi iba ironse umucunguzi ibironse umukiza rero nka twe twakijijwe tugerezwa guhimbaza uwo munsi mukuru nk'abakristo. Rero muri turi kumwe na Innocent Jumapili asanzwe arongoye umugwi Umoja Group Australia ndirimbo mazi imisi mwumva no kwisamiza vizo zisamirana mwakire muri studio wangu aze kutuganirira aze kutuyagira bijye na Noel muze kumenya vyinshi mbega muri Australia Noel himbazwa gute mbega imbacho kimwe na twebwe ino iwacu mu Burundi mbega kweke duhimbaza Noel mbega Noel twibutsiki nivyo ibitando zoganira rero turi kumwe hano tumuramutsa tumuhanikaza. Ego ndabaramukije cyane gose mvuga ati amahoro y'Imana bane namwe hanyuma ihigira kabiri ndayifurije mwese abo turi muri studio kandi cyane baradukurikirana Noel nziza reka umwami Yesu avukire muri twebwe muri mwebwe.
murakoze cyane mwumva ko ni Innocent Jumapili niraza ko irijwi siryame mu byose ko ino radio ibaza ko ari iminsi cyane kandi ndagenda kwifuza nanje Noel nziza Innocent. Yego murakoze cyane. Aha twifuza rero mwese watumbereje agashinge ku nyakira amaju yawe ndakwifuza Noel nziza gira mugenzi wa Noel nziza inshuti zawe Noel nziza abantu bose bakwegereye wifurize Noel nziza n'umwaka mushasha 2023 mbega Innocent iyo tuvuze ngo Noel Yego. hemwe twe nk'abakristo twe kumva iki cyo twe kuhimbaza gute Iyo twumvise Noel twumva ivuka ry'umwana w'Imana Yesu Kristo, twumva ivuka ry'umucunguzi w'isi, twumva uwaduhaye ubugingo watubambiwe. Nico gituma rero umuntu wese yitirirwa Yesu ahari hose mu mpande zine z'isi, iyo kino gihe kigeze kiba ari igihe c'umunezero, kiba ari igihe c'ivyishimo ntangiye, kuko nico gihe urumva twibuka iyo sabukuru yaho Yesu Kristo yatuvukira maze nuko tukaronka ubugingo biciye mu mibabaro yagiriye hano mw'isi. Numva neza ko no munsi mwiza mbega muri Australia ugiranije nini wacu mbega bo batakuhimbaza ryari canke bawuhimbaza gute ugiranije na twebwe ino iwacu muri Afrika canke cyane cyane mu Burundi muri rusange. Biratandukanye cyane, imyaka 18 maze yose ikiringo gito narabibonye kandi cyane. Ni kuvuga muri Australia iyo itariki imwe y'ukwezi kwa 12 igeze abantu niho ubona yuko batanguye kwitegurira iminsi mikuru canke imbaza rya Noel. Uti gute? Uzosanga nk'ahantu hose henshi si hose ariko henshi uca ugasanga nk'inzu bazambitse y'amashurwe asayangana mw'ijoro, hamwe ni kuvuga nk'inzu yiciye ko mw'ijoro usanga yose yanahindutse yahora yera, ugasanga uwo munsi ifite amaranga atandukanye ibintu nk'ivyo. Batangwa kugihimbaza rero guhera mu ntango z'ukwezi kwa 12 mbe niko kigarama ndibaza mu Kirundi. Yego ukungene rero bagira gute bayihimbaza kandi byongeye biratandukana uko tuyihimbaza hano iwacu. Ubudasa burihe? Ubudasa aho buri bobo ntibayihimbaza mu nzira zo zivuka ry'umwana w'Imana Yesu Kristo. Oya siko bayihimbaza haba namba. Kandi ico kibazo nakunda kibaza abazungu benshi nkawe twaba dukwana canke twiganye bati mwebwe Noel muyihimbaza gute? Ico twita Christmas mu Congereza. Avuga ati twebwe Noel ni gihe cy'imiryango dukoranira hamwe tukarya tukanywa tugasangira nimba turara kugira gute, ariko ni gihe citirirwa iki umuryango. Bobore ni muri izo nzira bagira gute bayihimbaza, ariko twebwe urabona n'umunsi wo kuja gusenga, n'umunsi wo kwambara agahuzu keza, n'umunsi wo kujya udufungurwa rumaze iminsi ugira gutaronka, turavyitwararika kugira ngo umunsi uzogere by'ukuri twiteguye. Ariko kimwe kiba kiruta byose no guhimbaza ivuka ry'umwana w'Imana Yesu Kristo. Urumva rero ariko ko ari ibintu bibiri bitandukanye, ko himbaza hariya no ngaha bitandukanye cyane gute. Twe urabona ino umunsi mukuru wa Noel abantu benshi bajya gusenga n'utahura n'udaherukayo avuga ati nsenga ku Noel cyangwa ati nsenga ku Ibona cyangwa ku Pasika. Nabo nyine baraja guhimbaza urusengero Noel nabo batari kubahimbaza batako bibuka ivuka ry'umwana wacu Yesu Kristo. Barabikora ariko siko byinshi, kandi abikora no gusezerana cyangwa kwemeza yuko ni bake cyane gose, kuko bobo kiretse no gusenga ko atari ibintu biri mu mico yabo cyane gose. Ni kuvuga niyo bagiye nakanya gatoya, ariko twebwe nurabona ndirimbo z'amashimwe zidaririmbwa, amakorasi meza y'amashimwe yo gutazira yo kumwakira uwo mucunguzi wacu akaririmba, ariko hariya siko biri. Ni kuvuga ku rutonde rwabo cyangwa kuri programa yabo kugira gute yo gusenga nta kintu gihinduka ngo nuko ari Noel, ahubwo bobo bumva ko agomba gukora abanyabutsa kugira ngo bave mu rugo rusengero, maze nuko nimba ari inyama nimba ari kibagenda biteramire ko, maze nuko baryoherwe nk'umuryango, hanyuma bagire gute. Hari n'abafata ingendo, dufate nk'umuntu akava mu ntari akurira indege cyangwa afata urugendo nk'umuryango rurerure n'imodoka bakagenda bagenda kwifatanya n'iyindi miryango yabo igize gute iri kure, kumbure hari haze nk'ikiringo cy'umwaka bagira gute batabona. Yebo rero nuko bagira gute bayihimbaza ibyo mu rusengero nta gaciro kanini bagira gute babihereza. Oya habana umva ko itandukanye cyane nini wacu ho benshi baja gusenga. Hari ibigo imwe imwe twumva ngo leta ngo abo mihango amafaranga ngo bahimbaza iminsi mikuru byose ko byemetse. Oya ibyo kweri ntabyo ndabona, ahubwo mu minsi mikuru
uyihimbaza mu mahera wenyene wagize gute Waciye. witeguriye kabisa Eh. yego ariko kandi vyongeye bivanye n'ukungena ubuzima bw'aba ari ubuzima butandukanye cyane gose n'ubwa hano ubwa mbere na mbere muri Australia nta mpuzu ushobora kuvuga ngo ingo zoyambara kuri Noel Yego. kuko ni ibintu bisanzwe ivyo nta modoka ushobora kugura ngo kwa mungo niyo nzokurira cyane nzogiramwo hamantu bavuge ngo heraba naka ngo ari mu modoka y'igiciro ni kuvuga ibintu byose ni ibintu bisanzwe ibitavuzwe vyo ni ivyo gufungura canke ivyo kurya ahubwo bobo ikintu abona yuko ari ic'agaciro ni kwegerana bavuye hirya no hino abari bamaze igihe batabonana bakagira gute bakabonana maze nuko vyavyo kurya bibari imbere na vyavyo kunywa bakabisangira bumva bishimye kubera bari bafitaniye inkumbu zigize gute zitari nkeye nuko no kurubaka neza ko igihugu bigenda bitandukanye Cane ukuntu gose. duhimbaza Noel ariko kandi turavye nino iwacu muri Afrika cyangwa no mu Burundi turavye ukuntu bahimbaza Noel yego twinjiye indani reka twinjire mu mitima yabo na tuyije nko yego kebuka nta kibazo tushobora gusanga no nyine bashaka Noel bahimbaza nkuko abantu bayihimbaza buya nino baresha kwihimbaza ko bibutse ko Yesu yavuze canke irashaka ko ari umunsi mukuru nyene bisanzwe by'ukuri Noel ugize gute wiyumviriye ndi umukristo kandi nkijijwe nkuko namwe turiko turaganira mu kijijwe ariko Noel twibuke yuko atabiri yitwemeza nta murongo numwe wo kwerekana mu bibiri yutubwira ivyivuka rya Yesu Kristo ariko igituma tugira gute tugihimbaza nuko tuzi vyanke bikunde Yesu Kristo yaragize iki yaragize ivuka kuko ntiyakomotse ku giti ntiyakomotse kwibuye oya yaragize gute yaravutse hanyuma ikindi naco twibuke yuko Bibiliya idahera hari ibindi bitabo vyinshi ni kuvuga biri nyuma ya Bibiliya bisobanura inkuru ni kuvuga Bibiliya itashoboye kugira gute gushikako uko rero twatugira kose twaba tugira gute tuyihimbaza je ndashinga inta kandi avyemeza yuko Yesu Kristo agize iki yagize umunsi wiwe w'amavuko ego turazi neza yuko Bibiliya tubwira ngo Marayika Gabriel aja ku nkumi Maria ngo hari mu kwezi kwa gatandatu agiye kuyibwira ziriya nkuru yuko izogera kuti izosama inda maze ikavyara umwana w'umuhungu rero uvyiyumviye hari mu kwezi kwa gatandatu mbega inda ya Yesu yatwawe amezi 6 oya siko biri kuko yatwemeze ko yari amezi 9 nkuko abandi bana bose bagira gute bavuka ni kuvuga rero uko twoba tuyihimbaza kose kumbe ntabizabo bayihimbaza ati no werageze umunsi ndaza kujya kanyama ndaza gufungura wa muceri umota neza nivyo ndiko ndavuga ko ashaka kuhimbaza nk'umunsi mukuru usanzwe mugabo atari ko aribuka ico gutwibutsa utwibutsa yego abo boba bariho sinogera utariko kandi hano muri Afrika sinibaza ko bari benshi ahubwo abo bayihimbaza muri izo nzira nabari hakurya amazi nko muri za Australia n'ahandi navuga ati reka niryoheregwe ni Noel imbere bamwe ngabo sani bazi nico bisigura bakayifata gusa ati ni Noel ni Christmas irageze bakabifata uko ariko sinibaza yuko hano muri Afrika iwacu bo bari benshi uko biri kose birashoboka uya nta mwongo wa ngo buri sato ngo ibitahizwe Leo tuvuze Noel nziza mwese Noel nziza no mwaka mushasho 2023 nizere ko uratwumviriza nizere ko uhimbaza Noel wibuka yuko Yesu yaje mwisi yasize ubwiza yasize ubukuru yasize icubahiro araza mwisi kugira ngo yambike umubiri abane natwe abo muri twebwe icyo gituma duhimbaza uno munsi mwiza wa Noel numva ko nabone mu Burundi kuhimbaza kandi bibuka cyane gose tugomba kuhimbaza twibuka kuko no munsi wahinduye ubuzima bwacu kubaho no munsi wahinduye byose mabwakira kuko iyo Yesu atagira gutaka tukubwira nshuti yanje byo tubereye ibikomeye ati byo tubereye ibikomeye urana ko hari gihe usanga abantu biruka cyane mu isi mikuru byo guteka byo girane cyo tumavuga ni abantu turashaka kuzohimbaza mu gasanga tuhimbaza twarushakira mu isi mikuru yo gufunga no kwambara muga tutibuka kwa Yesu yakoze yego ibyo
ni kuvuga abantu benshi ari abantu bavyitwararika agashira umutima n'ivyumviro byose ati mbe nzokwambara iki kurujya munsi mu rusengero bazombona gute muri korali bazombona gute ariko zivyo byagomba kuba bikuru ahubwo nimba tumaze kuba twemera uwo munsi ko ari umunsi duhimbaza ivuka ry'umucunguzi wacu gikuru umuntu yagomba gukora kwari kwimva ati mbega Yesu agiye kuvukira muri jewe mbega ndafise ikibanza mu mutima azovukiramwo canke naramaze kwitandukanya nawe kuko twibuke yuko Yesu Imana data wa twese hamwe na mpwemu w'Imana ntabwo bagira ikibanza mu munyabyaha mu mutima wanduye ico nico kintu ni kuvuga ko agomba kuba twitwararika tukavuga ati yatariki irageze mbega jewe naka meze gute naritunganije Kristo niyavuka azoronka ikibanza mu mutima wanje ico nico tugomba kwitwararika abatacitwararika rero avuga agashira umutima n'ivyiyumviro byose kubifungurwa n'ivyambagwa bikubita agashiba hinduka kuko Kristo arabakeneye arakeneye ko yogira ikibanza mu mitima yabo arakeneye ko yogira ikibanza mu vyiyumviro vyabo ikanetse no mu bikorwa vyabo iyi Noel rero azagira ikibanza uvyitegurire ntubu wo kuronda ivyo kurya n'ivyo kunywa oya ahubwo rwanira rondera kumuhereza ikibanza mu mutima wawe no mu bugingo bwawe urakoze cyane reka hari ijambo dusoma hano muri Yesaya igice cyawo c'icenda ku murongo wa 6 aho tubona neza ivy'uyu Yesu evango kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza umuje inama Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho umukama w'amahoro mboneza ko Yesu yaje ari umukama w'amahoro iyo bavuga inasomo ngo Yesu yaje ari umukama w'amahoro we wumviki nk'umukristo nk'umuririmbi nk'uvuga butumwa ni kuvuga iyo numvise ngo Yesu yaje ari umukama canke umwami w'amahoro ubwa mbere na mbere ho numva yuko iyo ataza nta n'ububizi yuko mba nkiriho kandi nawe nta n'ububizi yuko ubugize gute uba ukiriho twibuke ko Yesu Kristo yaje mw'isi aratwigisha tuba hafi amaso genda avuze ati ngo nzobasigira umwitse mpwemu w'Imana ni kuvuga ntitwari bwagire gute ntitwari bwamuhaba byumvikana kiriho ni wari guhagira gute ni wari ko aratwigisha kugira ngo twige kubaho mu rukundo twige kubana n'inshuti zacu amahoro iyo rero Yesu Kristo atagira gute ataza nta rukundo ruba ruhari mu bantu ruba ari ruke cyane ariko kubera yagize gute atwitanga akagira gute akatubera akarorero kumbe nta ubizi nkanje namwakiriye hari gihe wose atoje hari gihe wasanze nk'ubu ndi gisuma canke we buri umugizi wa nabi uri muga kubera namwakiye nkagira gute raba turaganira turasangira tugirana ibibazo tukagira gute tugafashanya ibintu nk'ivyo iyo rero ni kuvuga atabaho ibi byose ntabwo twari kubironka kandi twabironkeye ubuntu yego me naho amaraso yiwagize gute yasesetse muga jewe nawe ntaco twagize gute ntaco twigeze dutanga nta kiguzi cahabaye iyo rero twumvise ngo uvyumva gute iyo dusomye uwo murongo twumva ubugingo twumva amahoro twumva urukundo twumva vyose kubwiwe twaronkeyemo umwidegemvye twaronkeyemo buri kira kintu cyose umuntu akena kugira ngo abe hano munsi y'izuba yagize gute yego me natawe kwiza muri vyose hano umuntu uze mwisi ariko abana b'Imana nawe umunsi babitameze neza tugira ukwizera neza yuko ejo ari heza canke imbere ari heza ivyo byose rero nuwo mwami wacu Yesu Kristo yabiduhaye nico numva kandi noneho urumva n'abadafise ivyo bigaragara bifadika umuntu afise amahoro icyo kintu kinakomeye amahoro nico kintu ca mbere kuko ntubona nabo baba yihimbaza mu buryo bwo kurondera ivyo kurya n'ivyo kunywa n'ivyambagwa bigize gute udafise amahoro urambara impuzu kumva Imana ko gufata ntiyagufasha rero uko abagenda koze bamenye yuko aho gahuzu bambara kakababera kubwo amahoro yaduhaye kubwo urukundo yadusigiye canke yatweretse akanatwigisha kukunge yadukunze twebwe tutanamuzi akatwigura bicare babiza ari nayo mpamvu hani agomba kumuhereza ikibanza mu mitima n'ubugingo bwabo mureza ko Yesaya yabonye uyu Yesu nk'umukama w'amahoro cyangwa umwami w'amahoro bazuko Yesu mukuza mwisi nta kindi kintu yatuzaniye amahoro je mari yumvira no sanko ko Yesu yabonye ko yoza ari umukama w'amahoro biko nigiye yaduga mu ijuru yabasigiye ngo ndibasigiye ngo amahoro yego sako amahoro ni ikintu gikomeye amahoro ni ikintu gikomeye ni kuvuga wiyumvire desi mu Bibiliya tubwira ngo aho hambere Yesu ataraza wibuke Adamu na Eva amaze gukora kiriya cyaha bari bafitanye imigendanire n'Imana barabishikira ku Imana
Imana barayihamagara ikabitaba, ariko amaze gukora kiriya caha ubucuti bwabo ni Imana buca burononekara burahaba, ngo bagiye kuzisanga bari gusa muri ryatongo hariya nk'uko tugira gute tubibwirwa na Bibiliya. Ariko Imana kubw'urukundo rwinshi, umutima wuzuye imbabazi nyinshi, araba ati ndabigenze gute kugira ngo bano bantu tuze twongere duhure. Ikimenyetso hashizeho umwana wayo kinege Yesu Kristo, kugira ngo jewe natwe twongere tugiranire iki imigenderanire n'Imana. Iyo rero ni kuvuga Kristo atagira gute atatuvukira, byari kutubahira bikomeye ntabwo byari ku ibintu byoroshe na bukebuke, ntabwo byari ku ibintu byoroshe na bukebuke. Amahoro ni byose, amahoro ni inyungu zose. Uko biri kose udafise amahoro ntushobora kubaho ngo bigende neza. Amahoro ni ikintu gikomeye, cyo gituma Yesu yaje ari umukama w'amahoro. Umva neza ko nawe uri mutagira amahoro, uza amahoro nuko ukenye uno mwami wacu yitwa Yesu Kristo. Hari umurigeze kumbaza ikibazo amaze kwera iki ngo tubona ngo abantu bari kwagenda mu modoka ukenshi bagenda ngo bashavuye. Barakibaza ko murenganya umuntu abafise ibyo bihinda mugabo akakibura akaba yabuze ikintu tw'amahoro. Umuntu wese marumva kunezerwa biragoye. Iyo umvira renda kubwira hajyana ndabwiye abantu kwisi ya mbere barira n'abatunzi. Abatunzi nibo bantu barira. Niyo agiye kuryama ni kuvuga ntashobora kugira gute, ntashobora kuryama ngo bikunde, kuko aguma yumvira mbe ya kampani yanje iri hariya Joza bimeze gute, mara ibibazo bamutura, ibikenewe ibikize gute, ibyapfuye. Abatunzi n'abantu ba mbere kwisi bicwa n'imitima. Impamvu ni ya yego, kuko n'ivyafise ntibibabumba. Bobo inyungu zabo ni kuvuga barondera ukuntu nimba afise miliyoni 2 je zogira zine, yagera kuri zine zogera kuri 10 ryari. Ariko umuntu yari muri Kristo akagira amahoro ya Kristo, agira gute ngo abumbwa n'ivyo afise. Uko biri kose ubumbwa n'ivyo ufise, kuko uravuga ati amahoro ya data arampagije. Yego, ntushobora guca hajya ngo uhure n'umuntu agowe canke afise ikibazo ngo ureke kumufasha, ahubwo uragira gute amufasha ukamubwira ati genda nawe wifashishe kuko umuzukuruza wande wa Abraham. Iyo rero kuvuga umuntu afise amahoro ya Kristo atangwa n'Imana, ntiyirukanga n'ivy'amaronko y'isi. Oya, ntiyirukanga no gushaza k'uyu mubiri, ntabona ibisayangana ngo agire gute ngo ajane navyo. Agira amahoro ya Kristo, amahoro ava ku Mana. Abo rero ubona bari mu mamodokari ariko ukabona umunezero wapi, wanamuraba ukabona umuntu umenga ntari ngaho, ukabona umuntu ivyiyumviro biri kure, nuko badafise amahoro ya Kristo. Mugufise amahoro ya Kristo wumva byose ari haleluya amina, wumva naho wopfuye umunsi ntaco bitwakukuza kuba wigiriye kwa data, wumva ari amahoro. Abo rero ubona yabonye bameze uko nta mahoro ya Kristo bafise. Bafise umva ko nico gituma duhimbaza Noel, twibuka ko Yesu yaje ari umukama w'amahoro, yaje kugira ngo aha amahoro abayabuze. Nico gituma rero twumviriza nimba wabuze ivyo ufungura vya Noel mwe mfise amahoro, ivyo birakwiye, kimaze kuba bikwiye, biba bikwiye mu gihe ngo iyo dufise ivyo turya n'ivyo twambaye ngo ivyo babidukwiye. Ngo ariko abayifuza inyungu zabo zigize ngo baja muri bakaja muri biriya akaja muri biri, ni kuvuga ntibigera babumbwa n'ivyo bafise. Mugabo jewe iyo nifitiye amahoro ya Kristo, amahoro ava ku Mana, ndonko duharage nkavuga ati reka mpamagare wa muririmbyi mugenzanje aze tukabishimira Imana, tukabifungura twumva tunezerewe. Mugaba niyo bamusanze kwa dufungura duharage avuga ati mbe wa mugabo vyagenze gute, kubera iki n'abamubona bamwiteze ko binini bivanye nuko asanzwe agize gute, asanzwe ameze. Nico tumare buri muntu wese yoharanira kuronka iki amahoro ya Kristo, yoharanira kubona hehe mu nyonga za Kristo, kuko Kristo ni vyose, n'urukundo na mahoro. Ayo mahoro rene dukeneye kandi yazotuma dushika no mwirembo ry'ijuru. Ate mahoro niyo dukeneye, ni yazotuma dushika ku marembo y'ijuru. Nezeze ko nawe ukuratega amatwi ino samirizi ivyizigiro kirasamirana umurongo wa FM 99.9 mu gisagara ca Bujumbura mu cungoro yaho, 104 n'ibice 8 mu ntara hagati mu gihugu, na 91 n'ibice 3 mu rako w'igihugu, na 90 n'ibice 8 mu rako w'igihugu, no kuri wese 3 akaburungu we na ona ya kaburungu be ice kuri application ya radio ivyizigiro. Twifuriza mwese Noel nziza. Ko turagana kino jambo twasomye ajya muri Yesaya igice 9 ku murongo wa 6 aho twabonye ko Yesu yaje ari umukama w'amahoro. Tutogana kuntu Yesu yaje mu rafisa amahoro. Duhimbaza Yesu nkwaduye amahoro, nkwaduye umunezero, kandi n'ivyo umuntu amaze gukizwa n'ucambira aronka amahoro. Aronka amahoro
akagira umwidegemvye muri Kristo. Yego me hariho iyo umuntu yakiriye Kristo hari ibyo umuntu agira gute adakora, ariko iyo utahuye yuko wakiriye Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo canke ubuzima bwawe, ukurikira ibyo mwe mu Imana agira gute akubwira. Mwe mu Imana arakubwira, mwe mu Imana araguhanura, mwe mu Imana kwigisha gusenga kanagusengera. Ni kuvuga usanga ugize gute, usanga ubayeho widegemvya. Impamvu baho widegemvya ni kubera nuko wewe utiruka n'ivya bisi birukangamo, nuko wewe iyo uraye utariye udata ubwoko ngo utangure kugira gute kuja mu ngeso. Ubishima Imana ati Imana ndagushimiye uyu munsi sindosa ariko wampaye ubugingo ndacari muzima. Umuntu abishimira Imana, umuntu ugasanga yuzuye ubugwaneza, umuntu ugasanga yuzuye urukundo, umuntu arababarana. Nuko bimeze. Warako nkuba hari umuntu ashaka kumva ateka mpimbaze Noeli ngiriki akaba yase n'amadeni bango ahimbaze umunsi mukuru wa Noeli. Burya nibaza ko biba bikeneye ko umuntu yakamadeni kugira ngo ahimbaze Noeli, afata ama credit mu banke canke ahangayika ati ko ntarose ibyo ntekana numiye nyine ko abuza amahoro. Jewe nibaza yuko bivana n'inzira umuntu aba yagize gutaba yakoresheje, kuko ideni ntabwo ari ikintu ciza ku mwana w'Imana canke ku mukristo. Kuko ubwa mbere na mbere rikugoye kuriha, rigukura ku bwizigirwa rikagukura ku buntu. Ni kuvuga uko abantu bahora bakwizigira, uko abantu bahora bakuzi, umaze kwita kuba ico twita akaryamyenda, bwa bwizigirwa bwa Kristo bugira gute bukuvako. Mugabo tugarutse kwijambo ngo mubumbwe n'ivyo mufise, iyo ubaye ngaho ugashimira Imana ati Imana ndagushimiye kubwira ivyejo ni uzobimenya. Nta mpamvu nk'umukristo ugomba kwirukanga he mu gufata amadeni canke mu gufata amakredit yo ku mabanki canke mu bindi bigo bigize gute bitandukanye, kuko iyo umeze uko ntuburabumbwa n'amahoro ya Kristo. Ikibazo abantu benshi tukunze kugira gute dukunze kugira, kandi ikosa rikunze gufata abantu batari bake, nuko turaba kwana kabazo bari ko barafungura, kwana kazo abana bazoba bambaye uku, mugore wazo bayambaye ibinini, nawe ukacugomba ngo ugire ihiganwa rigize gute bariya ugire ihiganwa na bariya kumbure urabe yuko ugiye gutobashikira. Ariko amahoro ya Kristo ntabwo akora, umwidegemvye wa Kristo ntabwo ukora. Ahubwo yubonye bariya bameze kuriya, ugomba gusenga Imana, Imana ikakuba hafi, hama ukayibwira ivyifuzo vyawe. None Imana siyo nyisha mu bibazo vyacu vyose, niyo Mana. Ni kuvuga niyo anyishu y'ibibazo vyacu vyose uko bigira gute uko biba bingana. Aho kugira gute, aho kuja gufata amadeni, bungana ivyo bisaha muvuga ati Imana ndagushimiye, nanje niyo washoboza nkashika kuri biriya. Hari Imana ashobora kuguhereza kubera izi yuko wocu yipfa. Uronse impuzu kanaka ku Imana karati none uyu mwana wanje niyo namuhiriye ya mpuzu, hari ukumwe natarakomera neza muri jewe, ubwishime buraca bumutwara. Imana ikacikuye akavuga ati oya, iyi Noeli y'uwo mwaka reka mbanze ntenyenye gatoya, ndamuzigamire mu buntu bwanje, ndamuhamagara meza, ibintu nzoyimushikana ko hanyuma. Kuko Imana ijana ni mwanya, Imana ntifa kuripuka ibyaha byose ngo upfe gukora itabanje gukuraba uburiwe. Kuko ibidukeneye muri byinshi, hari ingabire araduhaye, hari habo usanga kumbe ziba zitaratangwa no gukora. Ibyo byose rero biravye kavuga ati reka mbanze ndindire gatoya, nzobimushikanako mu kiringo ikiniki canke igihe kiniki. Bumbwa rero n'ivyo ufise iyo ibigize utemaze kukubumba, ntuzobona mugenza ngo umugirire ishara, ahubwo uzovuga ati Imana ishimwe yagushoboje, nanje ndazi ko izongirira neza. Nuko bimeze rero, umuntu ntasahuga umutima cane gose n'ivyo agira gute n'ivyo abona. Wewe urashaka ko nuriya yambaye impuzu zivye ntumenye yuko yabanje kwiyica canke yabanje kwiba ivyo kuko nushaka kumenya ibanga riri mu cyumba c'abariya abantu. Iryo ntugiye gute dushobora kubimenya. Umugayo ugize gute yubumbwe n'ivyo ufise, wibera amahoro, nta madeni ntaki. Ariko kandi ku muntu ashoboye kugira gute gufata iryo deni akaba vyukura azoshobora kuririha canke afite ububasha, hari nk'igihe dufate nk'ukazi bateba kuguhemba agashaka agateba kuza. Vyukuri uvuze ati reka mfate 100 jewe na mu rugo rw'iwanje tuzosangira agasamaki kokeje, aho nta kosa ririmo. Kuko vyukuri nimba ari umunsi twohimbaza twivuye inyuma tugatamba tugatarika tukajya tukagira gute uyu munsi wa Noel. Umva neza yuko gufata ideni si bibi nkuko Innocent yivuga ati iyo ushoboye kurira mugashira kurira. Yego mugafata ideni udashaka kurira bikubera icaha. Kandi ntibanasesagure. Kuko ndakunda kubwira abantu benshi ati
iyo tugize tunezerewe twibuke n'abababaye. Hari n'igihe mbere je mba ndiko ndasenga n'ivyo kurya nkanavuga ati Mana wibuke n'abandi bataronse ico bagira gute ico bafungura. Kuko ivyo tubona hano mw'isi vyose ni ivy'igihe gito kandi birashira. Ndakubwire yuko uyu munsi turi hano ariko ejo nta kintu kitwemeza ko tuzogerayo. No mu minota 5 iri imbere nta muntu abizi yuko aha tuzanya mugigima twese kabira turanduye. Ari nayo mpamvu umuntu kugwiza ubwenge no kugwiza urukundo ari ikintu cingira akamaro cyane gose. Niyo wanezeregwa ntuze wibagire bagenza uwo munsi batagize gute bataronse. Kandi uze wibuke yuko ico nacari ikintu gikomeye cyane gose Imana izoguharura ko nko kugororoka. Unezerewe bishobotse nezeranwa n'abandi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tunezanwe n'abanezero ngo kandi tugire gute tubabarane n'abababara. Urumva ko ari ijambo rikomeye cyane. Ko nababaye ngo ikintu mu bikintu bikomeye ubane ahubwo muri iyi minsi mukuru ya Noel aho ko umuntu yo kwisangiza ibya fisi nagende asangiye n'abandi bantu bababaye yego badafite icyo gufungura yego burya iyo Noel unyubaza ko ibikomeye gose kurushaho wofungura wenyine n'umuryango gusa mugabo hari abandi bantu bababaye. Ni kuvuga mbere mfatiye nk'iyo natsindaro canke yomba ubu umuntu yisangije mbere novuga ko umuntu aba ari umwimanye isangije Noel yego kuko ikizokura nka cyane mu twebwe bw'Afrika turi hariya Noel igeze ndahamagara babagenzi banje bose babarinzi turirimbana birinze bingora nkabura uburyo turaje inama tukavuga ati wewe rero uzozana ibicanke reka buri muntu wese tumwaka amadolari 100 nimba ari ntama zibiri tugende tuzibagire rimwe hama dushima Imana tuyishime kudushikanye kuri iyi tariki turi bazima ariko ivyo byose biba twabanje kugira gute twabanje kuja gusenga tugashimira Imana iyo yatwemere gushika kuri uyu munsi mwiza tugashimira Imana kubwa Noel. Umuntu rero iyo yisangije Noel ari umwe aba yiyimye ahubwo bishoboye hamagara babagenzi bawe turakunze kuraba ngo vyoca biba bikeya ivyo bigatuma twibuke mbe n'umunsi nyabaki n'umunsi bwoko utwibutse iki itumaze ogira gutumaze kucibuka indamukanyo yanyu izoba Yesu ashimwe uko tuzoba tungana kose tuzobabumba munezerwe naho azoba ari amazi atani sodiri muzoyanywa mwumve yuko agize guteba amazi inyota ntiyagere umuntu azarisangiza ari umwe ahubwo hamagara ababanyi n'abagenzi hamagara mwarimu uyu munsi ndagutumiye frema uze kuza dusangira ivy'umugoro wacanga ivya sasi usanga no kuryoha biryoshe bitagira ko bigura ntagere umurundi abandanyongeso wo kwisangiza ntiyagireyo urumva neza ko ruka twumviriza mudutumire dusangire Noel si byiza kwisangiza abantu wese ko twumviriza sangira na mugenzawe mubanyi wawe mutumire musangire Noel cyo geragaza neza yuko mu kibano mu miryango yanyu hari amahoro uko Yesu n'umwami w'amahoro bimaze ko no gusangira inose bigaragaza urukundo cyo bigaragaza ahantu haba ari amahoro yo no ndafise amahoro wosangira na mugenzawe gute urumva ntiwo mutumira angwaze ngo musangire hama washavuye ntunezerewe urumva ntibabikiryoshe burya reka intu maze kugenzwa hana maze kumva bavuga ivyo kuryo muri benshi biraryoha mugaye urusangiza urumva urajya ugasanga nibikunaniye ari navyo bavuga ngo impembo y'umwana ifa mu magodo ugasatundu mugabo iyo muri benshi ukora kurutu ugakora kuri turiye ugakora kurutu ugasanga ibintu bigize nakiya kigano bamugize utama murimo ni kuvuga gituma ivyo kurya bihera no kumenya mutamenya kandi aje ivyo kurya vyiza ngo nibijya vyo kurya ufungura ugasigara urondera canke ushaka ivyo kurya vyiza sibiri ufungura mu kanyu kaja kubiterera hari ya muntu ugasigaza ariko ivyo kurya vyiza nibiri ya mufunguro ugasigara vyifuza ukibikeneye bijya nivyo kurya vyiza iyo rukoraniye hamwe n'abandi amahoro ya Kristo ari kumwe namwe ni haleluya. Urumva neza ko ati iyo uri kumwe n'abandi icyo bigaragaza ko haba hari amahoro nkuko na Yesu ubwiwe Yesaya yamubonye nk'umwami w'amahoro yaje afisa amahoro yaje atanga amahoro kandi no mu gusubira mu ijuru yasigiye abigisha bavuga ngo ndabasigaranye amahoro ntibasigaranye imiduga ntibasigaranye amazu ntibasigaranye amafaranga ko yarazi ko ibyo byose bitatanga amahoro ahubwo kumwakira Yesu gusa niwe mahoro yacu. Yego nk'abantu rero nsa nk'ubataramwakira Yesu kandi yaje mu w'amahoro bakora iki? Abantu bataramwakira Yesu nk'umwami w'amahoro bariko baracererwa kuko jewe sinkivuga yuko ivyo Yesu Kristo agize gute yavuze bitarasoka cyangwa byamaze guseruka ahubwo byaramaze kurengana
biri nyuma yacu cyane gose, ahubwo turi mu gihe cyo witegereje, turi mu gihe caho turiko turabona inkuru zanditse mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Izo nazo ni za nkuru za Antikristo kunge nazokora, kuko nkanje nkiyomva vraiment hari igihe uhura n'umuntu kavuga ati mana yanje kwera, kuko hari yaba umugore ukurongorana ubundi mugore mugenzi we, byo itegeko riravyemera bakabana. Yego, umugabo n'umugabo akabana, umugabo akabana n'umugabo mugenzi we. Gukorora inda umugore ntagomba gusaba kubivugana n'uwo bubakanye, yumvise bitamuguye neza n'uburenganzira bwe bwo kuyikuramo, ariko iyo ndigomba kuba ikwije amayinga 22. Urumva hamwe amaraso aseseka, ivyo bintu uravyumva. Ivyo byose ubwerageje ukabisoma biri muri kiriya gitabo, aho bitwereka neza yuko umwanya n'umwanya inzamba igira gute ishobora kuvuga. Nimba rero hari igihe cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, umwanya n'umwe sejo n'uyu munsi. Heba urusaku, heba ubusambanyi, bakaboregwa, akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ariko kandi ho n'umurimvyi yavuze Yesu agitebaganye gatoya n'urupfu rushobora kuguhita. Abona tugenda turi ba marehemu, tugenda twaramaze gupfa, kuko umwanya n'umwanya dushobora kugira gute gusinya umuntu bakamenya ati basi kabaye nakamaze kugira gutamaze kuva mu isi. Nimba hari igihe ciza cyo kwakira Yesu niki, mwakire iyi Noeli, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, umuhe ikibanza mu bugingo bwawe, kuko ndabihamya n'ukuri ndavyatuye, imisi ni mibi, ibihe ni bibi, intambara zivugwa turazumva, amapfa ariko aravugwa turayumva, ukunyiganyiga kw'isi kuriko kuravugwa turakumva, kandi uko tuvyumva hariya nko natwe bishobora kugira gute kutubaka uyu munsi. Rero umwanya mwiza n'uwo wo kwakira Yesu Kristo. Ntiwiyumvire kabiri, n'ukuri ndagusaba ndakwinginga, ntiwiyumvire kabiri, nyarutsa heba ivy'isi kuko ntaco bimaze, wakire Kristo nk'umucunguzi. Umva nibiza ko wakira Yesu Kristo nk'umucunguzi, kandi ubu turahimbaza Noeli, ariko kandi turiteze ko Yesu agaruka. Yego, ko yaramaze ko yaraje mu isi, byaraheze, yarisubira mu ijuru. Ubu twiteze ko agaruka gutwara ishengero, inzambi kavuga, hama akaza agatwara ishengero cyangwa atwara abantu bose bakishijwe. Naho inosa hari abantu benshi bamwe bavuga yuko cyabibaza ko Yesu atazogaruka. Umuntu akoresha ubwenge bwe akavuga ati Yesu ntazogaruka. Hari abantu benshi baza yuko Yesu atazogaruka, ariko abo nabo baracaboshwe n'umunyororo wa Satani. Ati kubera iki je gituma nemera ko ijambo ry'Imana rukuri, ivyo ritubwira byose tugenda tubibona. Nta kindi gitabo na kimwe kiriho uzoshobora gusoma ngo usange inkuru zacu zigira gute zigenda ziba kuriya nyene zigize gute zitondetse. Twapfutse twaruka turakura twumva ngo Yesu azoza. Ariko kandi aganda kubwira umuririmbyi cyangwa umukozi Imana avuze ari y'amajambo iyabesha, kuko ijambo ry'Imana uko rimeze rirashobora kubanga hari igikorwa cyayo kikazobonekana mu myaka 100 canke 100. Yesu azoza, Yesu azoza. Hari abantu bavuga ngo ivyo twakuze tuvyumva, ngo twakuze tugira gute, ariko hari ibimenyetso bitwemeza yuko Kristo agize gute ari hafi. Umwanya n'umwanya ishengero rishobora gukurwa mu isi, umwanya n'umwanya umugeni wa Kristo ashobora kujana. Uzoburi he umuntu rero yumvira ngo Kristo ntazogera gute, ntazoza, iyo umenye ko ari mpwemu y'idayimoni. Iyo ni mpwemu igize gute ihumanye, iri kwira kubwira kugira ngo wumve yuko uremye, wisanzure mu rusaku rwawe, mu busambanyi bwawe, mu kaborege kwawe n'ibindi byinshi bigize gute bisa n'ivyo, ngo Yesu ntazoza. Yesu azoza kuko ijambo ry'Imana n'ukuri. Ijambo ry'Imana n'ukuri ntiribesha. Yaravuze ngo ngiye kwa Data kubategurira ivyicaro, ngo kugira ngo muze mubane nanje. Azogaruka kandi aganda kubwire utari uwitunganije, ukamwemera akavukira muri wewe, ukamuha ikibanza, ukareka akabarirwa akugendesha na mwemu w'Imana. Ivyo vyicaro ntuzogera gute, ntuzovyicaramo. Ndatumira abagenzi banje bose bariko baranyumva, ntiwiyorohereze ngo Yesu ntazoza. Umwanya n'umwanya ashobora kuza. Ati umwanya n'umwanya Yesu arashobora kuza. Rero umwanya n'uyu wo kumwakira, umwanya n'uyu wo kumwizera, kandi noneho ni byiza ko Yesu avukira mu mutima wawe. So kurya ni byiza, ronse ibyo ufungura bifungure, ronse ibyo wambara uvyambare, ariko ahanini utegure ikintu gikomeye cyitwa umutima wawe. Utegure kugira ngo Yesu
yame avukira mu mutima wawe y'amavukira mu bugingo bwawe hama ibyo uronka byo gufungura ubifungure unwe wambare aro kandi mu mutima atajwi na rimwe rihari rikwagiriza ikibi ko naho uhimbaza no rero kandi mutima hari ikintu rikwagiriza ikibi kandi twaronse Yesu Kristo nk'umukama w'amahoro nkuza gutanga amahoro nkuza kuduha umunezero umva ko ubuhomvye kandi twararonse uyu Yesu adakora akiza none amahoro akubuntu uya rero turamaze kumva umunezero wo mugakiza uko batijewe bonki na kile akiza namaze kumva umunezero mu gakiza yego je umunezero ndamaze kubumva ndamaze kumva mbere simwe canke kabiri urabona mu buzima nta muntu yikwiza muri byose je ndagoya nk'akarorero narigeze ndiko ndamara imyaka 9 nubatse narigeze kuba ntafite akazi karangiye abo dukora baratubwira ati kaheze barakumenyesha baguha iminsi 90 kubamenyesha ati bikunze mu bararondera muga muri iyo minsi 90 je ntibyakunze yuko nshobora kugira gute nshobora kuronka kandi kazi barageze aho ishiramwe ryugara ntararonka handi narakubititse umwana atararira nawe ukarira umugore akarira mwese mukarira hakabura uburemesha ubundi ntuburabona mugamwe ndakubwira ndibuka ico gihe ukiri ngaho nyine amurosora birashoboka ko umuntu adakora amafaranga akarira umwana akarira n'umugore akarira birashoboka nkuko utari kurarondera ni kuvuga ntibyizana utabirondeye rero yabuza kugira gutaburondera turatuzi yuko muri rosora atakaze kabura arega ntitwibuke yuko abana b'Imana hari n'igihe Imana idushira ku gipimo kugira ngo turabe iyi kadupima ati reka ndawe umwana anje inosa aho ndakumva gose reka ndawe urukunda nkunda vy'ukuri narabuza akazi kandi vyarashitse ariko muri ico gihe ndibuka sinigeze mpemuka ngo ndeke gutangisha ikamba sinigeze mpemuka ngo ndeke gutanga ikigira 10 kandi agitanga nima nose $200 $2 nayatangana umunezero n'urukundo rwinshi cyane ariko haragera igihe ndavuga ati none gamana Imana irishura muri kwa kwishura ntabwo nashoboye kuronka iki amahera nshobora kugura imyambaro y'akazi kuko ntariya nta muntu yambara umwambaro wari wo wose buri shiramwe ifite imyambaro abakozi bategerezwa kwambara reka ndetse n'ibiranga ndahantu sinzi ukuntu numvise ijwi ati bazuriya muntu aho twari dusohotse amiga uwo muntu ndamuhamagara ndamaze ati nukuri nimba bikunda ntabara umfashisha $30 ndabe yuko noronka iki imyambaro y'akazi bambwira ati waronse akazi fatera aranavyishimira ko ndabona ko bimuguye neza ntibyakunze kwamenyesha aho nyene ariko arambwira ati rindira gatoya mbona kebukanije madame wiwe baca ahantu ku mfuruka kanaka baravugana byose navyo ko baravugana banende uyu mutama gavuga afasha abanza gusaba mugore wiwe $30 bas tugize gute tubaye dutevye gatoya arambwira ati nkuriki ndafata imodoka aja mu yindi ndamuje inyuma turagenda minota 30 turiko turatwara mbona kati ahantu kuri banki aragenda afata $1,000 mbona arayampa ndamubaza uya uko mpaya yose gusavye 70 arambwira atumvira ino ati aya mahera ndayaguhaye ati kandi sideni ndaguhaye ati genda uguri iyo myambaro ati ibisigana navyo usumutuboga umwana afungura narigeze umwana umwe wenyine muri ako kanya naratibuye amosozi muri ako kanya naratibuye amosozi bijyavuga ngo amosozi mugabo atemba jamu ubu tarakubita wakubita atajahana ubu tarakubita nukuri kubw'umunezero narariza amosozi y'umunezero muri ako kanya ndiyumvira kumugwa munda ndabibura ndiyumvira kumuha ukuboko kuvuga urakoze birabura hakabaye kera nahagaze ngaho nk'igipuke ndavuga ati Imana iguhezagira narabonye Imana re muri ico gi narabonye amahoro ya Kristo iyumve umuntu kumusaba $30 akaca guha inoti y'igihumbi nama miliyoni ni nk'imiliyoni ngango 2.5 ujasize mu faranga yiwacu hani Burundi kaco $1 ryacu hari yari igifise n'agaciro nabonye amahoro ya Kristo
mugabo ndakubwira iyo mba wawundi ntabunga n'ivyo mfise ndaremvye ikigira 10 no ishikanwa oya umugore ati ntibonge utanga ishikanwa kuko dufise ibibazo usanga ico kintu ntari guhura naco kandi sinkeka muri nta nubwo cari kuko nabandi ko ndagunga Imana mugabo Imana iranyiyereka ati ko wabanye nanje ukamba hafi ntiwasivye kuri korali ngo wabuze igitoro warasavye ubusafi rusabaza kugutora reka nanje umunsi ndaguhanagura mari ayo sama mahoro ya Kristo yego cyane yuzuye cyane gose atagira gasenga uriko twumvise rero muheza ko Yesu arashobora gukora neza tukingaha mu isi agatanga amahoro akanaduhemba cyose agatanga byose hari kibaza ko Yesu atanga amahoro gusa adatanga amafaranga ni kuvuga Imana ikore tuyibonera mu bikorwa igira gute idukorera kandi ikindi kintu naco nosaba n'abantu bariko barankurikirana niyo hagira umuntu agira gutagukorera ineza iyo neza nazo uke kugira imbere uze wame wibuka ikizagize gute wakorewe kuko aho uri hari aho wari canke hari n'abandi bagize gute bahari nukuri bikomeye rirenga batazi ngo baza kugira gute baza gufungurira amahoro ya Kristo ni vyose ndibuka imborerwa twahora tubana imakamba haraho yabore yagenda arimba uvuga ngo Imana iguhaye ngo abandi baje imborerwa kwe navuga ati umuntu aborerwa neza friend akava nkari yo bumva agenda ayima ngo Imana iguhaye abandi baje uravyumva rero n'uyu munsi Imana ikakugira neza iyo neza uzowibuke kugiriha imbere nawe hagira umuntu utwenza anezerwe kubw'ivyiza Imana agize gutagukorera iryo teka canke iryo banga n'ubu ndarigendera Imana yampeza gesinde kabwira gute guhezagira abandi kubera iki kubera amahoro ya Kristo yampaye no kumenya yego urumva neza Imana yaguhaye abandi baje ino saa turasozera uno mwanya wacu aho kandi mukufizana nka Noel nk'abantu nkabangahe hema tugasoza ikiganiro cacu ego reka nifurize Noel ugambe na mbere wewe nshuti mukundwa Desire kwiza tuyo turakorana iki kiganiro urakoze cyane we n'umuryango wawe hanyuma wa kabiri umufasha wanje Elisini yo gusenga huri ndakwifurije Noel mama wanje papa n'abavukanyi ntibagiye mabukwe nabaramwanje bose aho bari reka mwese ndabifurize Noel nziza eka ndetse sinibagiye inshuti n'abagenzi nabo dusanga ibikorwa bya groupe Yesu n'inyishu mwese ndabifuje Noel ntibagiye umoja groupe eka ndetse namushikanje nkunda cyane gose nshimira Imana Mihey naye ndamwifuje Noel reka amahoro y'Imana zabane nawe kandi Kristo avuke muri wo bugira kandi Imana ibahezagire cyane amen nuko rero mwese twifurije Noel nziza mu bandaye muryoherwa bandaye munahimbaza kandi mu mutima ndetse unaronse n'icyo ufungura ugifungure usangira n'abagenzi baro kandi ufungura ushima rero kandi wanabuze ushime muri vyose hanyuma ubumbwe n'ivyo ufise bwo kubumbwa navyo biri mu mutaho ukomeye n'umugisha udasanzwe ino saa Jumapili musanzwe murongoye umoja w'Australia mwaka musanzwe bera muri Australia mu bakomuka muri mwari mu Burundi ndabashimire cyane kubona twahimbaje hamwe twese Noel nziza yego namwe ndabashimiye cyane kandi yego kandi Imana izobidushimira nk'abana bayo cyane gose yego murakoze cyane rero Desire kwiza twari turi kumwe ndabasezeye mwese ndayiforeza amahoro y'Imana reka ino ndirimbo ndabasigiyemwo ibandanye ibanezereza bye bye Wachu
yaje mw'isi kugira ngo abari mu mwiza bose babone umuco kandi abari mu gitutu c'urupfu uwo muco bose ubarasire. Yaje mw'isi kugira ngo abari mu mwiza bose babone umuco kandi abari mu gitutu c'urupfu uwo muco bose ubarasire. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, Emmanuel, Mani iri kumwe natwe, igitangaza, umujanama, azawa twese, umukama w'amahoro. Tubifurije Noheli nziza, mwebwe mwese bakundwa b'umwami. Uyu munsi Yesu asubire abagukiremwo, abagukiremwo. Tubifurije Noheli nziza, mwebwe mwese bakundwa b'umwami. Uyu munsi Yesu asubire abagukiremwo, abagukiremwo. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, Emmanuel, Mani iri kumwe natwe, igitangaza, umujanama, azawa twese, umukama w'amahoro. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, Emmanuel, Mani iri kumwe natwe, igitangaza, umujanama, azawa twese, umukama w'amahoro. Tangazo la mbingu. Cyari ikiganiro icagufashije mutegurirwa mugashyikirizwa n'isamirizi y'ivyizigiro. ufise icubaza canke woterera twakure kuri 71 amajana 534 amajana 960 canke mutwandikire ku rubuga ngurukana bumenyi radio ivyizigiro @gmail.com.